sivyo wazi ko ibintu bitamara bya bindi birahinduka nakarengo barayamaze ngo ivyari magira vyarageruye umva ivyakira sivyo bikihari n'ubu nico gituma tegereza kuzaragira changement umva bitabeze neza tayari bye Voilà. En fait, urumva uje akabona ntibimeze neza nta kamaro ko kugumana urumva ntaca kurojeta nta kundi je baza ko ashatse gutakaza umwanya navyo ni bibi sivyo gutakaza umwanya mu buzima ni icaha kuko urazi kumanya ugiye umuntu jewe anci inyuma dufate namwe mwe nkavuga nti wewe turi kumwe ugaca unci inyuma nagasaga azaca imbere nacu inyuma bro ngo uramaze kubona urya mwana ingene asa canamaza asa gute ngo ni mwiza cane ofete canumva ambwiye ni mwiza cane nta ushatse kuvuga iki ngo nahejeje kukwishura ni mwiza cane urumva canibuka kakantu yigera kumbwira ko nanje ndi mwiza cane ofete yarambeshe ndacariko ndiyubaka muri rusange ko kuravuga ndacariko ndiyubaka ndashaka kuronka amahera kugira ashike kwindi ntambwe hama haje umuntu w'umugramanya kabisa ayafise we ayuvuga ati je kabisa aya ndayarose nta kibazo je no guhananga amafaranga ayo nkeneye azi ko atajana ajya nka murindi mugabo nyene arayafise avuga ati je ndayaguha ntari nubwo no yaronka nguma nkeneye ayandi nibi aya sinzapfa mbaye satisfait ku mafaranga Sanistars. Aya kugira ngo rero twihasire ko badashobora kutubesha muri kino kiganiro cacu ariko ndizeye ko baza kutubwiza ukuri ariko nadeje umaze kubesha kangahe muri interview swate iyo bagukoresheje canke ku radio mu kiganiro n'abasani canke muri animation libre ya akushobora kuba wibuka sinzi ico ushatse kumbaza kubera ko kubesha uri mu kiganiro ndiko nkora interview nkuko uri kurambaza ako maze kubesha maze gukora ama interview make cyane si menshi imba nibuka ahubwo ntashika nangahe natanu urumva sindabesha na ribi mu kiganiro mu kiganiro ndi ku kazi ikiganiro cawe uri kurakoresha umutumire wawe cawe uri muri animation libre ukabesha nk'abauditeur akazi dukora kirazira kubesha sivyo dutanga information tuba twagize enquête twarondeye tuzi neza ko ari byo dufite amasource ari précis kandi tuzi neza ko tutagiye kubesha abantu urumva sinigera mbesha mu kazi ariko je neza ko Prince yawe ataza guharira pa Prince none uri kuraganira n'abana nta numwe urababesha nta numunsi numwe urababesha usuragerageza ukababesha rimwe oya umva simbesha ni blague nakubwiye je simbesha ko muri journalisme mubeshe bayicuta voilà naravuze ati turi kumwe n'inkumi zibiri muga ntavyonze reka babitwibwirire hajya Prince ya n'inkumi canka arubatse Prince ya n'inkumi ntararonka umuryango n'idirisha sinzi umuryango n'idirisha nibiraboneka abifuza kugira demande bazigire canke umaze kwakira hari dossier ziriko zirigwa ziraceko zirigwa gusa zobandanya zishika sindakotira voilà ico kibazo sindacishura kora nibaza ko igihe duheruka kugirana ikiganiro umenga narakwishura ariko Prince ntitwari kumwe ndakwishura Prince ikiganiro twakoranye na warakibonye yego narakibonye yavuze ko yubatse urumva ari numu intermédiaire entre numva asa n'uri hagati warose umuryango n'utarawuronka ari hagati na hagati nivyo reka dufate inyisho ya Prince yatuvuge yego nivyo nivyo bya Prince barangira ngo rero mwavyumvise uno munsi rero tugomba tuganire na cacane ku bintu bijanye n'inkunda z'ugwaruka kandi nibaza ko bari ready barabizi wumvise ariko barakira amadoshe n'ayandi akiza hari n'abandi baba bari hagati na hagati urumva ko antuka muraja ko nta kibazo ivyo turabizi jeje nyene ubwanje mfise experience parce que natanguye gukundana nkiri muto cyane apana nkiri muto cyane ariko ndibuka ko jewe natanguye gukundana niga mu mwaka w'9 ugiranye wari ufise imyaka ingana nari imyaka nka 15 14 yego wari ukiri umwana cyane nibaza yuko amadoshe cambu ca Prince yakiriye ari menshi cyane ugerageje abo wemereye mugahebana
nibaza ko kibibuka woba ari bantu nk'abangahe sinza kubaza amazina mugaje nshaka kwimenyera igitigiri gusa nibaza ko muri iyo myaka umuntu yakundana iyo myaka 14 15 ntaba afise objectif ntabona naho nkundana ndiko njahe sivyo mwico gihe rero nibaza ko nakundana ibintu bijya bita ngo ni copain copine byo mwishure urumva amour scolaire nyene yo kwandikiranira twadukete ducapa ibintu vy'imitima urayibona turungika kwanza twarigana bari abanyeshure nabo urumva nta namwe uri kuraja nta vraiment nta ntumbero yo bifise bari beje bashika nk'abanga abo twakundanye inco gihe ngifise iyo myaka sha nukuri aho nyo musubije kure cyane nta kibe niyuka ubwa gusa ndibuka ko nabikoze umaze kubijamwo neza ukavuga ati kabisa je ndabirimwo urumva bijya atari vya copine donc wafashe decision wakuze peut-être wahejeje ishure canke uri no mukuri heza ushobora no kuba wari waratanguye n'umwuga kuko kuva muri 2013 mu kumunani ndavyibuka na deje urazi ko twatanguranye hariya wibuka nk'abanga uvuga ati kabisa batwaragiye mu rukundo atarugo gufyina ndibuka babiri gusa niho nasigaranye babiri ariko hari uwundi umwe nibaza ko vraiment ntiyari uw'Imana nyene ya c'était trop à même temps oya apana à même temps urumva umbwiye kuva ico giye kugeza ubu urumva ndakubwiye ko bo bari nka batatu okay reka tubanze twibarize Prince ya nawe uko bihagaze ubu ngubu ihagaze neza Prince ufise banga jewe mfise umwe za dossier umaze kwakira imaze kwemererwa nimba nimba uracavuga ati n'izindi babandanye baza oya urumva urazi ko birazunguruka sivyo bimaze kuzunguruka rero muri ico gihe curaba ico ufata muri uwo mwanya kiba kigezeho sivyo urazi ko ibintu bitamara vya bindi birahinduka nakarengo barayamaze ngo ivyari magira vyarageruye umva ivyakira sivyo bikihari n'ubu nico gituma utegereza kuzoragira changement umva bitameze neza tayari bye Voilà. En fait urumva uje akabona ntibimeze neza nta kamaro ko kugumana urumva aca kurojeta nta kundi je baza ko ashatse gutakaza umwanya navyo ni bibi sivyo gutakaza umwanya mu buzima ni icaha kuko urazi ko umwanya ugiye ntugaruka umva ni kugenda ukajana nibihe ukaraba umuntu nyene akorohereza ameze neza akabiro mu guca mugumana Voilà, nibaze yuko muri ko muravyumva abariko baradukurikira. Hama Prince nirihe kosa udashobora kwihanganira umuntu mukundana gukoreye? Ikosa ranka broma kandi na jewe nankonda rikorera. Umuntu jewe anci inyuma. Dufate namwe nkavuga nti wewe turi kumwe. Ugaca inyuma nagasaga. Azara kwicira imbere. Go azaca imbere naje. Inyuma bro. Radeje mugisha wewe kumbure wumvise ko amaze kugira experience zishika kuri zitatu peut-être ko afise ico bagiye barapfa nade ikoso to kwihanganira canke utihanganiye umukunzi wawe yagukoreye nakubwiye ntitumuvuga izina umukunzi wawe yagukoreye uvuga ati kabisa aha jo decide niri nimba ari wowe babahevye atari bo baguhevye amakosa aba mu couple mu bantu bakundana ni menshi cyane ntushobora kuvuga ngo umuntu wamuhebeye ikosa rimwe kubera deja iyo ukunda umuntu hari ikintu agukorera ukavuga uti ikiyinye ntegerezwa kwihangana ndacihangane kuko iyo utihangana nta muntu mwogumana kubera deja muhura mwese mufise ingeso zibiri zitandukanye kandi abantu bose niko tumeze mu buzima uko tugenda turaca mu bintu byinshi nakubwiye nakoze ahantu imyaka myinshi cyane nagenda ndahura n'abantu batandukanye urumva haraza umuntu no munsi ugasanga umenga murafise amapoint muhurijeko ibintu muhurijeko kanaka ashobora kubakunda ivyo ukunda hakaja n'uwundi muntu vraiment muri totalement différent hamwe uvuga uti none uyu muntu kweri je nzomushobora ugasanga n'umuntu kumbure ari umu hypocrite ari umuntu bamwe ashobora gutwenga kandi agufitiye akantu mu mutima ashitse ari imbere akaja abwira umuntu ati na deje ndamwanka yopfuma ahura niwe basi kamukubita isheri wawe birabaho yego vraiment birabaho
sisi nukuri twa turiko turatwenga ubunyene rero nangaha muga mu mutima uvuga uti je vraiment Nadege ariko je sindi shiri wawe je navuze shiri wawe nakubwira ku bantu bose muri rusa en général hama tugarutse ku kibazo wambaje wambwiye tu sheri wanje kwera ko umuntu n'umuntu hajya na sheri wawe n'umuntu ubwa mbere banza yumvire ko ari umuntu ndabizi urumva rero umbwiye ngo sheri wawe ego n'umuntu mugabo aba ari umuntu kwanza mwatahuranye yakwegereye akakubwira uri mwiza kubera ko abakobwa n'abagore turakunda umuntu atubwira ko turi beza sivyo ako kandi mugabo abahungu ntibaca bagafatira ko bagenda babesha abana bose sivyo cameraman urabona ukuntu yabanze ugu bagenda babwira abana bose ngo urumva ngo muri beza kugira abakobwa dufite faiblesse yo kumva amajambo meza ibintu vyiza umuntu azodukorera deja jewe nanje urumva ndi sexe féminin ndi muri abo bagore urumva umuntu araza akakubwira ati uri mwiza nzogukorera ibi nzogukorera ibi mbwaheze iminsi arose vyabi utabivuga ivyo nye nibisanzwe mugabo arashobora no guhera iminsi ukabona ibintu yakwemereye byose nta na kimwe ariko arakora sivyo nimwe prince yavuga ati rero hakuta umwanya hari gihe ucukuramwe akarenge mugabo hariho n'igihe wihangana mugabo je rero ikosa mvuze ibintu byinshi cyane ngira ngo narimbabaye narishaka kuvuga ku bintu byerekeye ego ku bintu byerekeye urukundo mugabo ambwiye ngo bya bindi byose ndabivuze afite uyu unye duskaye twamana kenshi ibintu amasaka yasanga arabivuze byose tugana ibintu byinshi cyane nico gituma ibintu byose mba ndiko ndiyumvira ibaza ko ari byo twaganiriye sivyo urumva rero ikintu nohanura nariko mvuga kwanza ikosa noba vyarase ko nihanganira ikosa rya mbere ni kubeshwa malhonnêteté ego je umuntu atari honnête umuntu atavuga ukuri mu buzima turi ntitwumvikana ikinyoma yagukubise umwe muri bajya batatu uvuga ati kabisa ikicoco cyari finale nikihe na deje udushingira ntaho tubwiye nta no tuzi peut-être ko hari abamuzi mumva deja ni batatu ntibaza kumenya wari ikinyoma yambesha ubwa mbere nakubwiye ko yambwiye ko ndi mwiza ni sivyo none reka je nibarize press na deje si mwiza frère donc wewe ushaka kubibona mugabo wewe ubwiye wasite defo yitora sivyo amaze ko yitora defo rero biba bigoye ko aza kuvuga ko ari mwiza azavuga ati na cyakindi mbona ari yaje utwapi naduri mwiza ego usinari bwaheze yambwiye ko ndi ariko uri mwiza ndabizi kandi Imana yandemye mu gashusho kayo twese turi beza ego urumva yambwiye ko ndi mwiza mugo umunsi umwe turashwana dupfuye akantu gato yigusa ni kari gato ahubwo ryari kosa rinini kuko nari ndamubonye ari kumwe n'undi mukobwa urumva ico sikintu bakumwe sibisa none nk'ubu je turi kumwe namwe muri babiri madamu wanje ndamusiza kandi yatubonye ko turi kumwe none adushika adukubita mwebwe muri mugeze ku rugero mudashobora gupfa ibintu byari byo byose abantu iyo bamaze kubaka ariko antuka ntiwamubonye gusa ngira bamubonye hari ibindi bintu bariko barakora bari kumwe ofete umutipe yicaye umukobwa donc amuteruye bateruranye urumva bari bateruranye hama muri uwo mwanya je nta reaction nagiye kugira reaction ndi kumwe n'umuhungu gusa aba ngaha anye ngo mbaguhanura abakobwa n'abamama igihe ubonye umukobwa ari kumwe n'umuntu yitwa ko mukundana ntuzugire reaction kuri ujya mukobwa ntuzureyagise nabi kuri ujya mukobwa kubera ko ujya mukobwa deja siwe yagiye kurondera umutipe wawe cyangwa umugabo navyo birashoboka nibyo mugabo iyumvira impamvu bari kumwe kubera ko wewe sisi umuntu adashaka ko muba kumwe niyo guhamagara ati ingo usange ngaha naha wowe ukabyanga ahubwo gusa kucamurera nico numva ariko sa nawe utazi cyakubwiye ariko wo mwitaba gusa oya no kumwitaba rimwe ntibiba bikenewe urumva rero nibaze barayreagisa ku bakobwa barabanza biyumvire ku bagabo babona bingene bameze nabati ibyo je rero cangira reaction sinagize reaction muri uwo mwanya ariko nararindiriye umuhungu ndabimubaza hama cambwira ngo uramaze kubona ujya mwana ingene asa canamaza asa gute ngo ni mwiza cyane ofete canumva ambwiye ni mwiza cyane nta ushatse kuvuga iki ngo nahejeje kukwishura ni mwiza cyane urumva canibuka kakantu yigera kumbwira ko nanje ndi mwiza cyane ofete yarambeje yarambe voilà Delicia umbwiza ukuri ujya mu tipe wawe
usanze areze na Deje canke uyundi mukobwa wewe wovyifata mu jewe nta twandamufise ko kugira ngo ngire ico ndamubwiye sivyo oya droit yo kumubwira urayifise nene mukunda sawa ndashaka kumubwira ariko nta mpamvu nimwe kumbwira ati mureke nase droit yo kuca yigira handi umva ntaho twanditswe sivyo kandi vraiment muri no minsi n'ukuri leta ntinatuzi twebwe abantu baratuzi gusa ko baba batubona nta kindi rero mwico gihe ndamusanze ari kumana na Deje ndambwira ni twarutamena nyene wijanire jewe vraiment nitugikwiranye na urabibona kuko warinze uja hariya egal ko je ari co wangaye sivyo hari ikindi kintu kandi na Deje ariko aravuga cerekeye cyo kutajija abakobwa ico kintu ndamushigikiye cyane difet ko ari abagabo usanga ebana sinzi ko abagore babafata nabi ntabyonzi ariko muri ico gihe arashaka kubona agakobwa akabwira ati we nana nyaruka nawe hari hariya kuri stade nyaruka timwese ndabakeneye rero akubwira wewe muhuye akubwira ati jewe we ndagukunda ati none kangahe tijana kwijana naho ndi wari atijana kwijana mbega dusigaye dusede 100% sur 100 ntavyonzi urumva abantu benshi rero bamezuko gaje usanga umwajije uti mbega wewe kuri Sevanate vyagenze gute ati wasohokanye nandi Oje ngo nasohokanye na Fer na cameraman wa Sanistars Tv wacha kubaza na Deje nawe wewe kuri Sevanate wasohokanye nandi utije kwanza nasohotse saa 5 uti twasohokanye na Ferna wa Sanistars umwe saa 9 usata undi wewe naza kuvuga ko yasohotse agati jewe sinasohotse ati kubera ko utasohotse ati jewe igituma nasohotse ati mfise abasheri benshi tibameze gucanye ati rero kubera ati bose barazi ko ari 100% ati bose bazi ko ndabakunda ati nta bindi rero mwico gihe wa mugabo muhira vraiment umudamu wacu ashika ati we nakubonye ku ngoma ati wari kumena naka ati nta bindi ati we gahico nabuze ati zana iki harico yarabuze eke na Deje wavyumvise usanga utamuhakea aca yironderera uyundi oya keya umuntu arayitanga kandi hari indirimbo imwe nigeze gukunda cyane sinibuka ko yaririmbwe n'umurundi canke umunyarwanda yavuga ngo nyigisha ingene donc nyigisha uko shaka kumera nyigisha uko shaka gukora ofete nyigisha ibyo nokora donc uko ushaka komera wewe bisanzwe habe kwigisha yego mwigisha nimba okewe nakwidakwiye mu gihe wamukunze by'ukuri ofite turakompletana sivyo turuduzanya muri ibyo by'inkundo turuduzanya hari ibintu je peut-être ashobora kuba ntamenyereye gukora mugamugiye ukunda umuntu vy'ukuri amubwira uti vraiment hindura ngaha urazuragira ibinye kwera ko nivyo nkunda sinumva ko iyo care kwera ko batayiguha ucugendiye bayiguha no voilà Delicia no kuvuga dusanzwe tubizi biranamenyerewe cyane yuko kugira ngo sisi ni porte volonté ndondere umuntu dushobora gukundana donc sexe différent urumva ko haba hari ikintu dushaka kugira nka union za sexe tuzihuze niko biba biri memere abapede canke abarezibiyene ishingiro nico mugabo sheri wawe arakubwiye ati nipfuza ko ico vyumva nipfuza ko dukora umuti haba no mubwiye ati oya reka tuze tubikore nitwamara gushinga ugwacu canke tibirakenewe wowe kubgawe ico kintu wumva ukimwankiye byo bari bibi canke byo bari vyiza kubera iki ya jewe kubwo wanje no imwankira kubera iki narengeje ko ituma nyene no imwankira deja jewe nshobora kubijamwo bikanzanira izindi consequences zitandukanye izindi ngaruka mbi zitandukanye dufate ubuzima bwanje nkabona neza ko bupfuye buhagaze dufate nk'ubu none nagenda twagira gute hanyuma ejo nzoba ndi mère d'un enfant ariko enfant avec son père reka careka nimpaga mwemere wewe je navuze uriya muntu agukunda vy'ukuri mubirimwo nubwo tuba tubirimwo nta mpamvu nimwe yonyereka yuko uwo mwana azomwemera sivyo ninamuvyara hari n'igihe azombwira ati wowe uca narondera nararonse nubwo amengo twari turi kumwe kiriya gihe ati we vyaraheze ati ubuntu bwawe narabonye aho bugera ati ibindi navyo umwana urabiyushira sivyo none imaze kugenda uko je ubuzima bwonje ntiwabupfuye
nimba nariko ndiruka kugira ngo nyene ndonke amafaranga nyene ngende handi hantu ucubona ngume nduga nyene mere neza bica vyanga ca ngenda kurera wa mwana hari n'igihe nawe se nico ndamuha urumva wa undi ndaba yaratotsa yagiye hirya ntabura kandi gakobwa agenda guhenda nkuko nyene ati ni ati wenda gufise ko umugambi ati vuba turarushinga urumva yes waravuze ati sishobora akobera ko ndacariko ndiyubaka muri rusange ko kuravuga ndacariko ndiyubaka ndashaka kuronka amahera kugira ashike kwindi ntambwe hama haje umuntu w'umugramanya kabisa ayafise we ayuvuga ati je kabisa aya ndayarose nta kibazo je no guha nanga amafaranga cyo kibazo kiragoye kwishura cyane ayo nkeneye azi ko atajana ajya nka murindi mugabo nyene arayafise avuga ati je ndayaguha ntari nubwo no yaronka nguma nkene yayandi nibi aya sinzapfa mbaye satisfait ku mafaranga nikiba ikintu ca mbere ukunda kwisi kurusha ikindi n'amafaranga oya sico nkunda bro none uvuze ko utazopfa ubaye satisfait none deje nagusatisfait za vrai oya iye navuze amafaranga je mfise amafaranga dufate amafaranga yose noronka nawe we sisi ntuzopfa ubaye satisfait ku mafaranga uzoga umukeneye amafaranga imisi yose amahera yo atondi wawe imisi uvuga uti asa kubwiye ati je impa nzoguma ndaguha amafaranga wocu umubwira ati ku munsi uzoza urampa ngaha oya je vraiment singurisha oya aho sinomwemera naho nabwira nti genda uraba abandi je sindi kuri level yiwawe vraiment untabare wirenganira ugenda ya ariko nadebe numva ko tubeshe rero tubwiye ati je nomwima kubera ko nkiriko ndarondera amafaranga nshaka kuzogera aho ngera mugabo nari namubajije gutya hamwe hoza uguhaye ukeneye ntiwo muhasi bisanzwe nibaza ko nta mafaranga ashobora kugura ubuzima bw'umuntu n'ubuzima hajya nyene umuntu ubuzima nyene burya n'ubuzima imana kwera yabishizeho kugira urukundo rw'abantu babiri donc vyuzuza urukundo rw'abantu babiri hama baze bavyungukiremwo donc baze baronka umuryango sivyo ntumva ko ari ubuzima baze batanga ubuzima ku bandi bana mwebwe rero nimba mubikinisha mwubwo buryo ngo n'amafaranga niki hariho n'abandi bavuga ngo ni amusement ni kwiryohera sivyo urumva twasohotse tuca dutegerezwa urumva ofete abajene biki gihe twarapfuye nanje ndacari mu bajene mugabo twarapfuye vraiment reka mvuge ko twarapfuye kubera ko bijya bintu vraiment aho nyene baranavyise izina bavuze ngo amabanga yabubatse mais déjà mubikoze mutarubaka aca yitwa amabanga y'abasheri mubikoze mutarubaka bavyita ubuhumbu yego nawe niko warubizi bayita imibonano mpuzabitsina niko ndabitse nibaza ko bakivuze neza imibonano mpuzabitsina okay c'est une information na derija jawe rya mbere ryumvise oya nahora ndaryumva kubera gusa muga sinari informa nyene ko ariko bavyita kubera nahora ndumva abavyeyi kera nyene umwana atanguye gusara asha ngo umwana yabaye igihumbu ngo sigaye ngo ararayo gaye ngo ndashaka kubigihumbu je neza waho ujya kurara mu birori kuyerera kugirane nivyo bikaca bijamwo mugabo urashobora kubigihumbu utakoze imibonano mpuzabitsina ndabesha yo kubigihumbu utakoze amana nk'ubunywa nk'urumoge no buri gihumbu yego burico d'une part muga d'autre part no burabaco cyane urumva dufate nk'umunye uranywa urumogi muga hari abantu bari huko nyene ndabizi abana vraiment idem ntuzomubaze gusa muga uzomuha akaganja n'akabooster vraiment ahonye ti j'adore imisi yose yamari j'adore muga ku nkumi gira hari ai none ukunda inkumi nce numva akabazo no babaza no kuvuga byose ni bibi mugaba mabi ararutana siko kanade bahora bavuga ukunda inkumi nivyo bindi vy'ibiyero mutwe idemo tomubaza no ukunda idemo muri abo bantu babiri base hafumuyo hakunda afuma ukunda idemo ndadere ko yibona nta na kimwe gipfuma byose n'amabi masa byose birica ubuzima bw'umuntu kubera ko gukunda idemo birimwo ingorane icambere harimwo kutiyubaha ucuba umuntu atiyubaha uramaze ko n'umuntu bavuga ngo nakakunda idemo je sinabona umuntu amwubaha nukuri rero kandi c'est vrai je bareke mvuga ukuri ko no musiga kunda abahungu benshi uri umukobwa nta gateka biguha sivyo
mugabo kandi no kubunwa urumogi ukanwa ibiyeburamutwe navyo nyene muri societe hoho ububaye igicibwa nibaza ko asha nk'abavyeyi bo nk'abamama n'abapapa nusura no kwicara ahantu bicaye. Ikibazo ca nyuma kugira ngo cyo turangiza ikiganiro cacu ndagere kwa Delicia. Delicia urafise na Prince murambabarira. Prince uri umuntu afise amaso abona n'ubwenge n'iki donc wiyumvira ufise n'umutima ukunda bihora bishika biramaze gushika ukabona umungu kumvura mukunze birashika none bishitse ucukora iki woruca gukora iki bishitse donc hari igihe nyene wumva ufise ubwoba sivyo bwo kumushikira ngo umubwire uti hewe vraiment imeze kunuku vraiment nagukunze sivyo kandi uri umukobwa mu mico ndundi dusanzwe tubizi biragoye cyane sivyo mugabo upavenye bigakunda nyene ko umushikira ukamubwira uti nukuri meze kunuku sinzi namwe ko mubibona uramubwira kumwe gusa jewe vraiment James ubwoba singira mbeshe James ubwoba vraiment gusa birashika wucuti je ndatinya vraiment birashika mugabo na n'umunsi no murumva tikabisa je reka nishiture oya sindishitura ndakwiye kuraba nyene ndabigenza nyene kiba gusa kona muri no mwanya ko namaze kugira ico ndose il faut que mbanza nkiri reserve sivyo ni nabona ariko bitakaza igihe ico gihe nito nzoheza nkavuga nti ndashaka kwinjira nta kibazo wibaza ko uzokoresha strategy umuhamagara ukamubwira uti brada urashaka kujya hano ikintu ndakubwira uti ndafite information nshaka kuguha hanyuma ukamubwira uti ni gucanye nawe mera nk'uacting twumva ko nzobigenda oya nge nibanga ryanje nana iyo bishitse ukabona umuntu ukumvura mukunze w'umuhungu uhora umwaprosha gute ubugenza gute mbebasha birashikana ivyo bibazo biragoye sisi mugabo kubera ko uno musi nashimiye kuvuga ibintu byose uko biri kandi mu kiganiro twe twavuganye yuko kizira kubesha muri interview kirazira birashika nkabona umuntu ari chic ubwa mbere ubwo je nkunda umuhungu nawe utabimbagije kandi abivuge kugira uwo muntu anyatire cyane nuko aba ari pose ari calme kukwanje si navyo nzi ivyo vyovuga ntuzenye Delicia urabona je ndipose sinzi kimwe gusa ndaza guca hajyanye ndamubaza umubaze no ndakubaza ashobora bira ndakumubaza wivyo wabonye ivyo nabonye usanze nyene uzi gutera inkuru cyane Kanadeje anyibwira urumva rero nturi pose nimba uzi gutera inkuru wewe ushaka umuntu anumwe navuga amajambo menshi timo hama urumva bishitse rero nkamubona uwo muntu rero ndabatera inkuru yo biba bigoye cyane kubera ko mu migenzo yacu kuza kubwira umuhungu kweri ngo mana yanje we ngo uri mwiza cyangwa ngo wambaye neza cyangwa ngo uratekereje nukuri hari igihe yumvira ati mana uyu muntu arakomeye gusa ndashobora nk'ubu turi kumwe nk'ahantu nkabona akeneye nka service kanaka nk'ubu twicaranye nko kuri table imwe akeneye umuntu amusukira nk'ikintanwa aca nifatisha akarahuri nkamusukira ako kantu konyene bicavuga ati umuntu asukiye none gashahu twari twamaze umwanya ngaha ata muntu aransukira nawe birashobora guca bimuzana wala ngira ngo rero mwavyumvise gusa je vyiva mutima ndabashimiye abariko baradukurikira nibakenera deuxième partie ngira tuzoca tuyiba je ahanje reko no musi tugarukirize ngaha yego ndagushimiye nanje Jemva mutima ndabashimiye kuba mwafasha kanya nkaka kugira ngo muze duteramishe abakunzi ba Sanistars TV. Turabashimiye nati nawe nibaze yuko baguma badukurikirana. Ibiganiro vya mbebe bajyari na ryari kugira ngo muze mumwe kuri radio. Ibiganiro vy'wanje biraba lundi na jeudi na samedi 20h zo mwijoro hamwe na dimanche 13h. No muntu hagati na deja arabizi 10h imisi yose 10h gushika samedi turakora. Numva radio yarayiranguye nta munsi n'umwe utazomwumva. Reka rero tubasezere tubibutsa ko
Ferna yatumye abaha amasana neza cyane nkaya iri no jwi mwariko murumva yari hit promoter na Deje Mugisha hamwe na Prince ndabashimiye cyane tuze dusubire duhure impunda marembe muri deuxième partie niba idusaba muri commentaire cyane twabona ikenewe na gahwane Sanistars